Shalom, shalom, shalom bene data. Ndibaza umwe wese ahari ko ameze neza, aguwe neza. Daje kugira kandi tuganire gato amajambo y'Imana. Shaka kuno munsi tuganira ku ijambo rivuga ngo gushishikara. Gushishikara ni ijambo kenshi riza ibihe rimwe na rimwe bitaba byoroshe. Hari igihe umuntu akora ibintu ugasanga hari icyo Imana yagushizemwo, ugasanga ni ikintu ciza, kandi ndagomba ndababwire ikintu cyose Imana yadushizemwo kugira ngo kidutungishe, hama gitungishe n'abadukikuje. Akenshi umwansi araza akakigwanya, akenshi umwansi araza akagomba kugisambura, ariko kandi ndagomba ndakubwire uragomba gushishikara. Yesu ashimwe cyane. Mu rugendo turimwo n'urugendo bisaba gushishikara. Hari igihe umuntu abandanye ugasanga ariko araramiriza, ugasanga Imana yaraguhamagariye mu muhamagaro kanaka, ariko kandi ugasanga hariho byinshi biriko biraza, biriko biraguca intege, biriko biragutuma umengo wohagarika, umengo wobivamwo. Ariko kandi ndagomba ndakubwire ngo ntugomba guhagarika, ariko kandi uragomba kuba umuntu abandanye mu buzima. Imana yaduhamagariye, ntiyaduhamagariye kuba abantu bacira ibikorwa hagati. Imana irashobora kuguhagurutsa ugasanga yaguhagurukije, yaguhamagariye, iraguhamagarira mu gikorwa kanaka cy'ubudandaji, igikorwa cya business, ariko ugasanga ariko haraza ibitero ibi cyangwa biriya, ugasanga uriko urahomba, uriko uragirane. Ariko kandi ndagomba ndakubwire, naho wowe uriko urahomba ongera kandi usubireyo. Naho byoba biriko biranka, ntugomba gucibwa intege n'ibihe kanaka uriko uracamwo, ntugomba gucibwa intege n'amakuru kanaka uriko urumva. Hari igihe usanga umuntu ugasanga arahuye n'umuntu, arafise projet kanaka, ari projet ya business, hama agahura n'umuntu, hama akamwiganira projet yiwe, akamubwira ati ndafise projet niyi, ndifuza gukora iki, ndifuza kudandaza, ndifuza kubikora gutya na gutya. Hanyuma kubera uwo muntu, ugasanga uwo muntu uriko urabibwira yarabiciyemwo, hanyuma ugasanga byaramugoye, harageze igihe arahomba, agatangura kuguca intege, agatangura kukubwira ngo ntibikunda ivyo bintu, nanje narabikoze uku nuku, ariko biragira ntibiranka. Ariko kandi ntitugomba gufatira kubyo abandi byanse, ariko kandi twebwe turagomba gushishikara. Nivyo hari igihe bisaba yuko wumviriza umuntu kugira ngo wumva aho yananiriwe, hanyuma aho yananiriwe nyambara amakosa yakoze ukayakosora, nyamba ari utuntu tutagenze neza bivuye kuri we, ego ukamwumviriza ukadukosora. Ariko kandi ntugomba kumva ngo yarahombye yaragizene, nawe ucibihagarara ko usanga uraritse cy'Imana, kumbure ugasanga ni cy'Imana iriko iraguhamagara kugira ngo gitungishe abandi. Urashobora gutangura ibintu ugasanga bitanguye bitoroshe, ugasanga bitanguye ari ibintu bigusaba inguvu, ugasanga bigusaba sacrifice, ugasanga bigusaba kuvyuka kare, ugasanga bigusaba kwitanga. Ariko kandi uragomba kuba umuntu agira yitanga. Aha Pawulo avuga ngo bene data, jewe ku bwanjye sinibwira yuko maze kugifata. Aha yariko aravuga ivyerekeye urugendo rwo gukurikira Yesu, ngo ariko icyo nkora ni iki kimwe gusa, nibagira ibiri inyuma kandi shingira kubiri imbere. Pawulo ntiyaraba abamuca intege, Pawulo yarafise abamuca intege, Pawulo yarafise ibimuca intege, ariko kandi ivyo ntiyabishira ku mutima. Ariko kandi icyo yashira ku mutima cyane, yashira umutima cyane ku c'Imana yamuhamagari, yashira umutima cyane ku c'Imana yamubwiye. Ico nico cyatuma ashishikara. Ndafise mwene data none umuririmbyi dusengere hamwe, yatanguye vraiment ari umuntu usanga ariko araririmba, ugasanga korasi yiwe yonyene, naho buri mu mwuka iragukura mu mwuka, ariko abantu bakamuca intege, urabijaganya, uca muri kontreta, uragirane. Ariko kandi abo umuntu adahagarara ku majambo ariko arumva hanze, adahagarara ku majambo ariko arabwirwa. Ariko ndagomba ndagushingira intaho no munsi ni umuntu vraiment atulongora, adufasha muri louange na adoration, vraiment tugashika mu kindi kibanza. Iyo yatangura gucibwa intege nibi ariko aracamwo, n'ingene abantu bariko baramudekuraja, yari kuhava akabiheba. Ariko kandi
ivyo yari guhava heba byari ivy'Imana yari yaramushizemwo kugira ngo bimutungishe kandi byongere bitungishe abandi. Ico Imana yaguhaye si ki wawe wenyene, ariko kandi ico Imana yaguhaye yakiguhaye kugira ngo gitungishe, ariko kandi gitungishe n'abagukikuje. Rero ndakwinginga mwene data, ntugacike intege. Ugiye kuraba mu Baheburayo igice ca 11 haratwereka babaye abahizi mu kwizera. Nyamba barabaye bahize mu kwizera, ntibyari byoroshe, baraciye mu bihe bigoye, baraciye mu bihe bikomeye, baraciye mu bihe byo kugeragezwa, ariko kandi nabo baciye mu bihe byo kugeragezwa ntibacitse intege, ntibumvise bocibwa intege n'ivyo bihe byo kugeragezwa, ariko kandi batumbereza amaso ku muhamagaro wabo, batumbereza amaso ku cy'Imana yari yarabahamagariye. Ico nico bashira kw'amaso gusumba kubibaca intege. Bibiliya iravuga ngo ibigeragezo ntibizobura kuza, ariko kandi haraguha ababizana. Mugani batubwira ngo ibigeragezo bizoza, hanyuma nivyaza uracurukira, uracubivamo. No, ariko ijambo ry'Imana ni ijambo riduhamagarira gushishikara. Ugiye kuraba ba Yosefu babaye abantu bashishikarira mu cy'Imana yabahamagariye. Imana irabashishurira indoto, bazibwira bene se, bazibwira se wiwe, ariko kandi amaze kuzivuga no kuzibwira bene se agirane, bamutangura kumuca intege, batangura kumwumvira jalousie, baramugurisha bamujana kwa Potifari. Prito baramugurisha bamujana muri Egiputa kwa Potifari. Araba kwa Potifari, turabona kwa Potifari adenderezwa, turabona ajanwa muri prison, ariko kandi ashishikara kubaha Imana, ashishikara kubaha Imana, ashishikara gukurikira Imana, ashira mu mutima wiwe n'amaso yiwe ku ndoto ziwe, ashira mu mutima wiwe n'amaso yiwe ku cy'Imana yamubwiye. Icy'Imana yakubwiye ni ukubwikora izobikora. Rero ntugomba gucibwa intege n'ibihe uri kuracamwo, ntugomba gucibwa intege n'amajambo uri kurumva, ntugomba gucibwa intege kumbure n'ingene ubona bikugora, n'ingene ubona bigusaba sacrifice. Naho bigusaba sacrifice, shira mu izo nguvu, shira mu izo nkomezi. Icy'Imana iriko iraguhamagara ntukagihagarike, ariko kandi kibandanye. Ejo uzovuga uti Imana ishimwe yashoboje kubandanya, Imana ishimwe yashoboje gushishikara, kuko iyo ntashishikara simba ngeze muri ibi ngeze ngo no munsi turabona hariho. Ugiye kuraba mu kibano cy'iwawe, harabusanga Imana yarabagiriye neza, ugasanga n'abagwizatunga, ugasanga barahezegiwe, bashitse ku mugisha kanaka, ariko kandi twebwe tubibona. Hari gishora kumubona afise ibintu byinshi, ukamubona afise agendera mu muduga mwiza, ukamubona afise magazine nziza, ukamubona afise ibintu byiza, ariko kandi naho umubona uko, hari igihe usanga yarabaye, ugasanga yaraciye mu gihe kigoye, ugasanga yaraciye mu gihe kitoroshe, ugasanga yararushe, yarabize icyuya, yarabizene, yaratamye, ariko kandi muri ubwo butame bwiwe Imana iramugirira neza. Urashobora gusanga haraje ibimuca intege, haraje guhomba, haraje kubwirane, ugasanga ibigeragezo byaraje, ariko kandi naho byaje ntibyamubujije gushishikara. Rero ndakwifuriza kino gitondo ukomeze gushishikara. Imana iguhezagire. Yari mwene so igira uko ishaka Reveriye. Imana ikumpere umugisha. Murakoze cyane.